Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, mwebwe mwese mutwumviriza mu Burundi no kw'isi yose. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turi ku igenekerezo rya 28 Gitugutu, turazirikanira hamwe ibisomwa vy'Eranda mu gisomwa ca mbere. Cyane Paulo mweranda yandikiye Abanyefezi. Igabane ca kabiri akarongo 19 gushika 22. Izaburi ya 18 hamwe n'inkuru nziza dushiza na Luka mweranda. Igabane ca gatandatu akarongo 12 gushaka 19. Muri kumwe n'umupatiri Jean Dieudonné Ndaboroheye umusaviriano arangura ubutumwa bwo guca Brazil. Yaga mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Abanyefezi. Nshuti zanje, muri Kristo Yezu ntimukira abanyamahanga canke bakavantara, ariko musangiye icibare n'aberanda be n'ingoro y'Imana, kuko mwubatswe kuri rya shimikiro ry'abatumwa n'abahanuzi ari ryo Kristo Yezu, akaba nibuye ry'imfuruka. Muri we niho inyubakwa iringanirira yose kandi igakuka ikaba ingoro nyeranda mu mukama. Muri we murubakwa ngo mucike ingoro y'Imana muri mutima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inkuru yabo irakwiye isi yose. Inkuru yabo irakwiye isi yose. Ijuru riyaga ko Imana ininahaye, ikirere kikerekana ivyo yakoze. Uko bukeye uko bwije, ivyo bikorwa vy'Imana biravugwa. Uko bukeye, ivyo bikorwa vy'Imana biramenyekana. Inkuru yabo irakwiye isi yose. Nta majambo canke ururimi bifise, ijwi ryavyo riryumvikana, ariko impinguro yavyo iribonekeza kw'isi yose. Ingendo yavyo ikibonekeza gushika ku mpera y'isi. Inkuru yabo irakwiye isi yose. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Luka mweranda. Muri irya minsi Yezu yagiye gusengera ku gasozi, araheza amara ijoro ryose asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa biwe, araheza batoramwo 12 abita abatumwa. Nabo naba: Simoni yataziriye Petero, Andrea mwene wabo, Yakobo na Yohani, Filipo na Bartolomeho, Matayo na Toma, Yakobo mwene Arufayo, Simoni yitwa Munyabwira, Yuda mwene Yakobo na Yuda Iskariyoti yahavuye abumuhemu. Amaze kumanukana nabo, Yezu ahagarara ahantu hakirurutse. Hari ishengero ry'abigishwa biwe n'abantu benshi baba mu Buyuda bwose, i Yerusalemu n'Itiri na Sidoni ku nkengera z'ikiyaga. Bari baje bashaka kumwumviriza no gukizwa indwara zabo, kandi n'abarembejwe n'amashinga barakira. Ishengero ryose ryaguma rirondera kumukorako, kuko ubasha bwarasohoka buva muri we bukabakiza bose. Dushemeze kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Uyu munsi turiko duhimbaza umunsi mukuru w'abatumwa beranda Simoni na Yuda. Turumva ukuntu Yezu atwigisha mu kuduha akarorero. Ubwa mbere turumva ukuntu Yezu aja hiherereye, agenda hihereye ku musozi agasenga, akamara umwanya munini ijoro ryose asenga Imana se wiwe, Imana Data, imwe Data wa twese, wenyene yatwigishirije. Siga mbere tubona Yezu aja ahantu hiherereye agafata umwanya ukwiye kugira ngo asenge, imbere yo gufata ingingo y'ubutumwa bwiwe. Erega abavukanye turashobora kuzirikana cyane akamaro k'igisabisho. Igisabisho
kirahambaye mu buzima bw'umukristo, kirahambaye mu buzima bw'umukristo. Ico gisabisho, ikiganiro umuntu wese agiriranira n'Imana. Ico kiganiro rero umuntu agiranira n'Imana se yaremye vyose ibiboneka n'ibitaboneka, kumwe tuvyemera muri ya nama y'abatumwa. Ico kiganiro tugirana niyo Mana Data, dawe wa twese, ni ikintu gihambaye mu buzima bwacu, ni ikintu gihambaye mu buzima bw'abakristo. Ntitwoshobora kuvyirengagiza, ntitwoshobora guca ku ruhande. Ni ingaburo y'umutima, ni imfungurwa y'umutima nk'uko dufungurira umubiri. Jewe hirya no hino ndakunda kubivuga, mbega ko ku munsi dufungura gatatu ku munsi, kuba bironka, mbega dusenga kangahe ku munsi? Mbega ubwo ntituvyibushe tugafungura gatatu ku munsi, tukishoza, tukinezereza mu mfungurwa, ariko ku mutima twonze, tukavyuha ku mubiri twonze ku mutima. Ngaka akamaro k'igisabisho bavukanye, aho dushobora natwe kumva yuko mu buzima bwacu ifunguro y'umutima ari igisabisho. Twosenga kumbure n'imiburiburi akangana nako dufungura nako tunywa, kugira ngo ico gisabisho gityorore n'inyifato yacu, haba mu kunywa no gufungura no mu bindi bikorwa vyose. Yezu imbere yo gufata ingingo afata umwanya ukwiye, arasenga. Aya majambo y'Imana twumvise aradufasha kugira ngo dukomeze umutima wo gusenga mu buzima bwacu, kugira ngo twumve impanuro y'Imana Data mu mutima wacu, iyagira umutima wacu, kukaba nkako umutima w'umuntu ni ya sengero y'ukuri Imana imuyagiramwo. Ahagiye ahiherereye mu gacerere ka muje, agaheza kumva igihe Imana imuyagira. Turakenera umwanya w'abavukanyi mu buzima bwacu, turakenera umwanya w'abavukanyi bwo guhagarika, kugira ngo dusubire turi kumwe n'Imana, tuzirikane ico tumaze, iyo tuva niyo tuja. Tumusabe rero ububasha bwo kuyaga n'Imana Data, maze ibyo tuyaze n'Imana Data tukabiyagira bene wacu aho tubaye. Ibivuye mu camo c'igisabisho tukabisabikiza bene wacu aho tubaye, aho dukora, mu biganiro, ndetse no mu bitebo tugira mu buzima bwacu, kugira ngo tubereke akanyamuneza, kuko natwe tuyagirwa n'Umukama, tuyagirwa na Kristo, we muco w'isi yose, natwe tumurikira bene wacu mu buzima bwacu. Igihe Yezu rero aheza gusenga, akamara ijoro ryose asenga, ngo arafata ingingo ihambaye yo guhamagara abigishwa biwe, kandi agatora n'abatumwa 12. Yezu ntagize igikorwa kije giturumbuka, agize igikorwa kije kubera ari camwa c'igisabisho ciwe c'ubunywanyi bw'Imana se. Niho rero Yezu aheza agatora abigishwa biwe. Twibukanye rero ko mu gihe ca Yezu abantu kenshi babona abanditsi bahambaye, abanditsi b'ijambo ry'Imana bakabakurikira. Abantu barabona abanditsi bonyene bagafata ingingo ati ngiye gukurikiza akarorero kurya mwanditsi, kugira ngo bashobore kumva ijambo ryiwe kandi bamukurikire. Ariko kuri Yezu Kristo biratandukanye gatoyi, kuko Yezu ni wahamagara abamukurikira, sibo babona Yezu ngo baheze bifatira ingingo bamukurikire. Yezu ni wa abahamagara, arabahamagara. Twese twarahamagawe na Yezu igihe twabatizwa, kandi nabahamagara mu kivunga, ahamagara umwe wese mwizina. Turakwiye bavukanye kuzirikana cyane akamaro k'amazina yacu, turakwiye kuzirikana cyane insiguro y'amazina yacu. Abavyeyi baratora amazina abana, ntibababwire imvo n'imvano y'amazina, kandi nivyiza kuyatora afise ishingiro, kuko izina ry'umuntu n'ubuzima bwiwe bwose bwo kuri iyi si. Yezu rero nawene arahamagara umumwe wese, mu magara make yiwe aramuhamagara, arahamagara umumwe, arahamagara Petero, arahamagara Andrea, arahamagara Yakobo n'abandi, arahamagara Simoni na Yuda tuhimbaza uyu munsi, arahamagara umumwe. Igihe rero natwe twavuka, ni Umukama yabanza kuduhamagara kuri iyi si kugira ngo adushinga ubutumwa. Igihe twabatizwa yaraduhamagaye, igihe twakomezwa yaraduhaye ubutumwa, atugira abatumwa biwe. Ibyo si ibintu byo gufata minenegwe bavukanyi, ni ibintu bihambaye. Erega ubu bavukanyi ntakiri Petero, ntakiri Yohani, ni jewe, ni wewe. Umukama aranyihamagarira. Umuntu wese rero umva akakamo aheze ategere neza ko umunsi mbega Umukama yampamagaye
gute, yampamagariye iki, mpamagare kuranga ubutumwa umukama yanshinze neza gute. Umukama rero aradutumira kugira ngo tumenyeshe aho dutumye hose, tumenyeshe ijambo ryiwe. Araduhamagara kugira ngo tube abamukurikira, abamurabira kwa karorero. Niwe aduhamagara kandi akatwitumira kugira ngo tumenyeshe ya nkuru nziza ko ari we yavutse agapfa kandi akazuka kugira ngo adukize. Dusaba Mukama dufashe kugira ngo aduhe iyo ngabirano y'ukwama twugurura amaso n'amatwi yacu kugira ngo twumvirize Umukama kandi tumubone kandi tumuyagira abandi. Amen.